Mahoro neza, kaze muri Amakuru Ategekanya Ikirere cyo kuri wa gatatu Igenekerezo rya 10 Nyakanga mwaka wa 2025. Mu gitondo haritezwe ikirere ciganjemwe ibicu hacemwe n'ibihe vy'izuba mu ntara zose zigize igihugu cacu. Ahazoba hakanye gusumba handi akaba ari Ibururi mu ntara ya Burunga hamwe no mu Kayanza mu ntara ya Butanyerera abipimo byo biri degrees Celsius 14. No ku muhingamo hitezwe ikirere ciganjemwe ibicu hacemwe n'ibihe vy'izuba mu ntara zose zigize igihugu cacu. Naho hazoba hashushe gusumba handi akaba ari mu Cibitoke mu ntara ya Bujumbura abipimo byo biri degrees Celsius 33. Mu gitondo hitezwe yuko izuba rizoseruka igihe cy'isaha 12 zibura iminota 2 rirenge igihe cy'isaha 12 zirenga iminota 2 z'umugoroba. Amakuru Ategekanya Ikirere mwateguye n'ikigo Wejo agarukiye hano. Makore cyane kuyakurikirana Arise n'Ingabira. Nigene ko ndabashikiriza na Wejo.